match n'ibindi biharuro ku munsi rero wejo na ku munsi w'Imana ekipe ya Singida Black Star basuye gutakaza urukino barutakariza muhira batsinzwe n'umugwi wa Celebrity muri 11 batanguye kandi umugwi wa Singida Black Star usanzwe umenyerezwa nuno Ortman na Jean murabizi ko no yari umufaransa yubazananye ni Bujumbura baratandukanyeza kuba amenyerezwa nakaja kumenyereza equipe nationale ivyo buri equipe nationale ya Tanzania muri Celebrity rero yabatsinze kimwe ku busa Mosi Ndumwe yinjiye ku munota wa 77 niho yinjiye mu rukino agomboye uno musore bita Lamine Diadou niwe yasohotse ku munota 77 hinjira Mosi Ndumwe naho ubona ko atana kimwe yigeze afasha ekipe kugira ngo bashobore kubagombora kino gitsiro mugabo kuri match ya kabiri yukurikirana match ya mbere y'iminota 24 match ya Otodoyo ino match y'iminota 13 ya nyuma mugabo ihera ekipe ya Singida Black Star itsinzwe igitsindo kimwe ku busa na Celebrity berega na Celebrity nayo nyene yaronse carte tukura yanusakiri kare ku munota 60 byanka ko ino ekipe ya Mosi Ndumwe iza kuba igombora igitsino gushika n'umanya rero Singida Black Star bahagaze mu kibanza ca gatatu n'amanota 4 points mu nkino Star basikaje urukino rumwe bisobanura ngo bamaze gusezera turi kurikirana ibibazo barimo kiretse bifatafashe kugira ngo batsinde match kurikira bizero genda nka mere perde mu itsinda ryabo hari nta mere perde hanirimo abatatu n'abakane ubu bayerimine sivyo kuko barushwa ni yakabira amanota ashika kuri 5 basikaje juru nimwe bazokina y'amanota 3 gusa le 15 février ni dimanche yego bazo bari kwa Stellenbosch naho yanyuma murumva ko umugabo bita Mosi Ndumwe bitameze neza cyane gose na equipe ya Singida Black Star tuve kwa Mosi Ndumwe sinzi ko Patrick wamuhaye foto y'umuvandimwe Fred arazifise nta kibazo Fred rero niyo nize hariya muri Rwanda Premier League muri equipe ya Mukura Victory bobo nabo nyene ino weekend ntivyari vyoroshe equipe ya Mukura Victory bariko batakaza urukino rwabo rwa Rwanda Premier League sivyo Mukura Victory bari batembere equipe ya Rayon Sport biza kwa birangira equipe ya Rayon Sport itsinze Mukura ibitsindo 3-1 sivyo igitsiro ca chino equipe ya Mukura Victory cinjijwe na Fred Niyonize igitsiro kimero kumbi cuno mugo wa Mukura Victory Club cinjijwe na Fred Niyonize vyatumye atacho vyafashije equipe kuko Kiyovu Sport y'ubumenyereza imvago yahoze imenyerezwa na Joseph Obusi mbere ko aza kwa Boamuru ntaco vyafashije igitsino kimwe ca Fred kugira ngo gifashe uno mugwi wa Mukura bisobanura ngo nobundi vyarangiye ino equipe ya Mukura Victory takaje ndangiza kuri ino Mukura Victory na Umbandabe equipe bona ngo iri mu migwi ine ya mbere ari muri Rwanda Premier League sivyo inyuma gutakaza na nino equipe ya Kiyovu Sport reka turabe bahagaze mu kibanza cha kangahe batsinzwe ibitsindo bitatu kiri kimwe gushika no mwanya equipe ya Mukura iri mu kibanza ca gatandatu mu nkino zishika kuri 19 bo bamaze gukina inkino 19 bafise amanota 30 mu kibanza ca gatandatu baziganya ibitsindo bibiri sivyo niyo nize Fred reka ndabe ko Patrick bishora gukunda mungandi kubona umwanya amaze kutujana mugabo numwe makinyi batangura muri 11 ba equipe ya Mukura Victory nuko rero Mukura Victory yatsinzwe na Kiyovu Sport bitsindo bitatu kuri kimwe igitsino kimwe rukumbi ca Mukura Victory cyatsinzwe nande na Fred niyo nize umukinyi wa kera wa
Vitaro Football Club. Yes, nuko kuri Mosi na Fred. Patrick nawe muri gahunda y'abiwacu bakina hanze muvandimwe yitwa Kagayo Shabani na Kamana Karim bariko barakina muri equipe yitwa Jamus yari muri South Sudan. Ariko urajaniranye n'umugabo yitwa Karenzwa Alexis mu gihugu cy'u Rwanda. Birumvikana ni muri Sudan y'Epfo n'abakinyi bagira kuri babiri bakina muri equipe imwe n'umugabo yitwa Kagayo Shabani. Turamwibuka muri equipe ya Olympique Star Hakuru muri saison 2023-2024 ubwo yaje kuhava yerekeza muri Jamus nyuma yo gutsinda ibitsindo bigira kuri 14 na assist zigira kuri 5 mu nkino 26 yarakenye muri Primus League Burundi muri uwo mwaka. Muri Jamus rero bariko barakina n'urukino rugira kabiri muri phase retour rw'ihiganwa ryabo gitwa Sud Sudan Premier League. Umugabo bitwa Kagayo Shaban ndetse n'umugabo bitwa Kamana Karimbo bose bari ku rutonde rw'abakina runo rukino uretse ko batangujwe hanze muri urukino rwo ku munsi rwakinywe hirya y'ejo ku munsi wa gatandatu. Umugabo bitwa Kagayo Shaban yari yatangujwe hanze ariko aja kwinjira mu rukino ku minota 67 y'urukino. Inyuma yo kwinjira byamusavye iminota igera kuri 2 gusa yarasubira umugabo bitwa Jegbay atsinda igitsindo kimwe mu bitsindo bigera kuri 5 no equipe yiwe ya Jamus yari kwiratsinda equipe yitwa Lion Hunters. Birumvikana umugabo bitwa Kamana Karimu wewe yari yatanguye mu kibuga byumvikana ko match zigera kuri 2 bakinye. Urukino rumwe yatanguye hanze ariko akinjira asubirira yamaze kuba afata umurindi yatangujwe mu kibuga mu rukino rugira kabiri rwiwe bakinye na equipe ya Lion Hunters. Urukino batsinze ibitsindo bigira kuri 5 byose kubusa. Ururego wa rukino rumwe n'imyitware myiza ariko yitwagwamo n'abana bakinyi bagira kuri 2 mu gihe kandi ku rundi ruhande mu gihugu cy'u Rwanda mukinyi wa kera w'ama equipe agiye atandukanye nyuma yo guca muri Butare City akirekeza mu Kirundo muri equipe yitwa Busoni Star nibaza ko abanyakirundo baca bayumva nyuma akaja mu Rumonge muri equipe yitwa Rumonge City akagaruka kandi muri Buhumuza FC ahakwaba Edi mu Cibitoke nyuma akaja gutangura rero carrière yo gukina mu cicaro ca mbere muri equipe ya Moso Sugar ari naho yandikiye amateka dasanzwe muri bahereye mu cicaro ca kabiri bahereye mu cicaro ca kabiri baradugana mu cicaro ca mbere bamaze kudugana mu cicaro ca mbere amarana nayo imyaka igera kuri 3 2024 nibwo yava hano yerekeza muri equipe yo mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Gorilla. Ubwo rero ni naho ariko arakinira ariko mwe n'abakinyi bagiye batandukanye barimo umusore yitwa Omar Musa, Frank Nduwimana, Masudi Narcisse witwa Darcy Irakoze bose babakinyi b'abarundi. Bariko barakina n'umugwi wa Rutsiro usanzwe ukinamwe umukinyi mushasha wo mu Burundi yitwa Desteman iriho baza kutsinda ibitsindo bigira kuri 2-1. Nyuma yo gutsinda igitsindo ku munota wa kabiri umusore yitwa Chancellor Ndombe ariko nyuma equipe ya Rutsiro ikaza kukigombora umusore yitwa Alexis Karenzo yaje gutsinda igitsindo cyo kudendura Rutsiro atsinda igitsindo ku munota 31 y'urukino. Biza kurangira nako yatsinze igitsindo ca mbere igitsindo kigira kabiri ca equipe ya Gorilla byaje kurangiza ugutsindwa kwa Rutsiro nawo waciye ugomboregwa nyuma ku munota 48 n'umusore yitwa Mumbele Jeremy uko niko byariko biragenda kuri bano bakinyi b'abarundi bariko barakina weekend yari imeze neza kuri muri Setsuda. Umugabo bita Alexis Karenzo yarameze neza n'abashitse mu Rwanda agira ibibazo by'imvune mugabo naho iyo consistency atayifise nko yarayifise no muri Moso Sugar kiri muri Primus League mugabo arabona ko rimwe na rimwe ari umwe mu asatirizi bariko rafasha ino equipe ya Gorilla neza gutsinda ibitsinda. Tuvuze ku bakina ku mugabane wa Afrika ariko ku mugabane wa Burayi naho bona Papa Arba dufise abakinyi witwa Frederic Nsabiyumva na wafise uko ariko aritwara muri iyi minsi cyo kimwe n'uwitwa Romeo Vansi Mabanza. Urakoze cyane ka twiramukize Diodone wo muri Tracom ariko aratumviriza ariko mwe na mu journalist mugenzi wacu Munyarunani Dam Thierry ariko imbere ko bandajeho navuze ko ari Leon navuze Kivu Sport mukuru bakinira ni Kiyovu je navuze Kiyovu bona Moise ndayizengira ngo yanyumvise gutariko bakinira Kiyovu Sport ntabwo ari Leon Sport mukura Victory nuko rero turakora mu kije Titi mu journaliste w'inkino mu ambassadeur Canal Plus mukunzi uravye statize uri nk'umudena mukaraba statiziwe nibaza yuko wohavubabara kabisa wohavubabara
birumvikana reka mpere kuri Vansi Mbuyamba Mabanza urumva Romeo tariki 23 z'ukwezi kwa mbere 2026 yavuye muri ekipe ya Sosthene aja muri Sporting Lokeren muri ekipe wenshasha ku munsi w'ejo bariko barakina na ekipe birumvikana ko ari kakina mu cicaro ca kabiri mu gihugu c'Ububirigi bakina na ekipe ya Olympique Charleroi ku munota 13 aronka igitsindo ariko kandi ku munota 87 byumvikana ko presque yazwe gukina iminota yose aronka ikarata y'umuhondo Vansi Mabanza imyaka 25 kuko yavutse afise metero 196 arimwo kabisa arimwo avuze itariki 27 z'ukwezi kwa 11 ibihumbi bibiri ubwo rero muvandimwe Vansi Mabanza komeje kwitwara neza hariya mu gihugu c'Ububirigi muri deuxième division ni nako ariko kandi turi kumwe n'umuvandimwe bimeze gute mu defenseur nemera vraiment ukiri kwa Romeo yakwije ibitsindo bibiri mu nkino zibiri ekipe ya Rokere ndabivuze ni nkino zibiri akinye muri ekipe inyuma kuva muri Patro Sosthene mu cyo ca kabiri mu Bubirigi akaja muri Sporting Lokeren aho nyine mu Bubirigi mu cyo ca kabiri inkino zibiri atangura mu kibuga match akayimacha akamugombora kandi mu nkino zibiri bwana Romeo Vansi Mabanza wabona Mbuyamba nico gituma yanatubwiye ati umundekire mwene wacu ndazi uburyo biriko biragenda ariko ngo baze bavugana kavuga ati Romeo Mabanza hamwe na Mayuru bimeze Kongo ariko yaravuze ati reka nawe ndagusange tuje mu Burundi umuvandimwe rero Frederic Nsabiyumva nawe akaba bari muri pre-season mu nkino za gicuti bariko barakina inkino za gicuti mu mugwi wa Vastelas SK bakaba batsinzwe ku munsi wa gatandatu na ekipe yitwa Jur Garden isindo kimwe ku busa conyine ariko Frederic Amakuru meza nuko yakinye iminota yose c'est très important kuri ekipe nationale bitubizana kugira ngo mwumva abakinyi bacu iyo bahamagagwa mbega bakina hehe bariko barakina upa ubwo rero batsinzwe igitsindo kimwe ku busa nkuko batariko barigenza neza muri ico gihugu ca Swede mu cicaro ca mbere kuko muzi neza ko mu mwaka wose bavuye mu cicaro ca kabiri baja baronka itike yo kuja mu cicaro ca mbere ubu rero bari mu nkino za gicuti ariko ntabwo biri kugenda neza ariko still ni ibyo kwishimira yuko umukinyi wacu aba ari gukina ko niyo umuntu atsindwa aba ari kariga nivyo Edi mu gusozera muri rusange reka twifashishije amakuru duhabwa na Adusport mugenzi wacu ndazi ko turi kumwe ameze neza cyane abakinyi ndwi rero b'abarundi bakina hanze y'igihugu batsindiye imigwi yabo bakinamo ino weekend sivyo turahera muri ekipe ya Ermelek muri Sudan yes Hussein Chabarara yafashije umugwi wa Ermelek gutsinda mu bitsindo 4 umugwi wa Ermelek watsinzemwo ekipe ya Olympic Sporting Club hariya muri Sudan mu bitsindo 4 ku busa mu Royal Merek watsinzemwo Olympic Hussein Chabarara yinjemo igitsindo kimwe yanakwije ibitsindo 2 mu nkino zibiri amaze gukina ekipe ya Ermelek tubananije Ineza Abdi nawe hariya mu gihugu ca Egiputa twarabigarutse ko ubwo batsindwa na ekipe ya Cleopatra 3-2 nawe yateretsemo igitsindo mu bitsindo 2 umugwi wa Gazelle El Mahara watsinzwe na Cleopatra meje twabivuze Kalenzo Alexi muri Gorilla mu Rwanda ubwo bari kwatsinda ekipe ya Rutsiro FC bitsindo 2-1 ibitsindo 2 vya Gorilla igitso ca kabiri catsinzwe na Kalenzo Alexi muri Jamus twabigarutse ko Kagabo Shaban yatsinze igitsindo kimwe mu bitsindo 5 Jamus batsinze ekipe ya Lan Hunter ariya muri Sudan Premier League muri Tanzania Premier League Pamba Jiji ya Shasiri Nahimana Shasiri Nahimana yatsinze ibitsindo 2 mu bitsindo 3 umugwi wa Pamba Jiji watsinze Coastal Union yinjiye agomboye mu gice ca kabiri yinjiye asanga ekipe iwe ari ubusa ku bundi yinjiye ibitsindo 2 muri 3 ekipe ya Pamba Jiji yatsinze umugwi wa Coastal Union yanatoye nka home match
mwana rukino Pamba Jiji muri Tanzania Premier League bariko cyane umugwa Coastal Union nabivuze wo bita Fred Niyonize nawe nyine yatsinze igitsindo ubwo mugwi wa Mukura Victor kuri utsindwa na Kiyovu Sport utsinda bitatu kuri kimwe mu gihe nkuko mugenzi wacu aje kubivuga Mbuyamba Romeo Vansima Banza yatsinze igitsindo kimwe ubwo umugwi wa Sporting Rokene wari kuranganya n'umugwi wa Charles Leroy Olympique muri mucica kabirera mu Birigi nivuga ko abakinyi indwi nakabakinyi indwi w'abarundi ni Hussein Shaban Chabarara Ineza Abdi Kalenzo Alexi Kagao Shaban Chasile Nahiman Fred Niyonize Romeo Vansima Banza bose b'abarundi batsinze ibitsindo muri weekend bwo bariko bafasha imigwi yabo mu mahiganwa yabo bariko rakina Yes, nuko abiwacu bakina hanze bitwaye mu mpera zindwi twaraye dusozereye. Ko nkundire ndakubwire ko Holy Travel Job Connect Agency bagufasha gushika mu gisagara ca Dubai kuja